Ico novuga mwumvise neza yuko navuze nti tugiye gushimikira cyane kuvyerekeye uruhara rw'umunonotsi athlète twarashizeho commission des athlètes novuga mu ncamake kugira tubivuge nuko tumaze kubona neza yuko hariho abanonotsi batazi vya sport bazi kwiruka no gukina mugabo amategeko ya sport batayazi duhagaze rero ngaho onye Comité National Olympique irafise abo iha amabusi abo bantu baba bemejwe na Comité International Olympique turafise abanonotsi bavuye muri athletisme 9 hanyuma tukagira n'umunonotsi umwe avuye muri judo abo banonotsi rero bamaze imyaka 3 bafashwa na Comité International Olympique nta muntu numwe aragira ico yidogera hakaba rero hari abandi banonotsi bari mko nka ba Francine badashobora gufashwa na Comité International Olympique ni kuvuga na Seno kubera yuko batari muri urwo rutonde rw'ababikeneye abo rero mu bisanzwe imisi yose iyo hageze kugenda gukina hanze ntibaza muri Comité National Olympique bagenda mu bushikiranganje kurya amafederation yose abigenza mugabo duciye ku ruhande rimwe na rimwe turaraba situation y'umu athlete nk'ubu twabamenyesha yuko abanonotsi benshi turabarungika bajya bitwa ko ari ababoursier ubushize rero twararungitse batatu twararungitse babiri bari muri bourse olympique mugabo umwe yaciye afatwa na test covid na covid basanze ari positive ntiyashoboye kugenda hama uwundi yarashitse kandi yarifashe neza ari muri Zambie mugabo Francine twaramurungikiye itike ntiyashoboye kugenda kandi sibwo bwa mbere arakunda gusiba kenshi aha rero ni kuvuga yuko abanonotsi barafashwa mugabo bafise ukuntu bafashwa mugabo nka Francine exceptionnellement baravuze yuko kuvyerekeye preparation turamufasha kuko yahora yiruka metero 800 ubusize zo kwiruka ainda kuzokwiruka imetero 5000 abo rero ni kuvuga yuko mu rutonde rwa Comité National Olympique harimwe uwo mu bisanzwe aja kubaza muri federation yiwe biciye muri federation muri ministère ikindi naco nuko Comité National Olympique siyo igenda kwa accredita ari ikintu gikomeye cyane accreditation siyo igenda kwandikisha umukinyi mu mahiganwa mpuzamakungu ni federation yandikisha abantu imaze kwandikisha abantu rero igaca ibirungika muri Comité National Olympique hamiyo Comité National Olympique igaca ibaronderera uburyo twisunze amategeko tugenderako nuko bimeze.